ibintu ntivyoroshe na gatoyi. Inyuma yaho hari bimwe mu bihangange bikomeye cyane mu butegetsi vyagirizwa kugira uruhara rukomeye cyane mu rudandazwa rw'ibiyayuramutwe, yoba ngaha imbere mu gihugu ndetse no hanze y'imbibe zaco. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuzagaruka kandi ku biriko biravugwa mu gisata ca politike, cane cane ku bihangange bitandukanye ndetse na dosiye ikomeye yaretse kuba dosiye y'imbere mu gihugu ahubwo ikaba dosiye mpuzamakungu. Hari ikiganiro cigeze kuba Bob Rugurika, umuyobozi w'iradiyo RPA, atangaza muri ico kiganiro ko hari abategetsi b'u Burundi bakekwa mu rudandazo rw'ibiyayuramutwe bikomeye bikoreshwa n'imirwi y'iterabwoba mu gihugu ca Somalia ndetse no mu bihugu vya Aziya. Ico gihe umumenyeshamakuru Bob Rugurika yanavuze ko uwahoze ari umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yigeze kurungikirwa amakete menshi yo gusigura impamvu Burundi bwagomye burangura ibitigiri binini cane vy'ibikoreshwa mu gukora ivyo biyayuramutwe, ariko Burundi bukaba bwaragumye bwihoza kwishura amakete y'igisata ca ONU kibijejwe. Ico gihe ngo Burundi kandi bwaranse kwishura ibibazo vy'igipolisi mpuzamakungu Interpol. Mu misi iheze ibihugu vya rutura Iburaya no muri Amerika nabo bahavuye batangura kubaza ivy'ivyo bibazo nyene, maze abategetsi b'u Burundi barahava barabona ko ibintu bigiye gukomera. Intumbero abategetsi bariko barafatika byo gufata bamwe mu barwizatunga akaba ari bo bagirizwe urudandazwa rw'ivyo biyayuramutwe, gutyo batabare bimwe mu bihangange bikomeye cane mu butegetsi. Abamaze kumenyekana ico gihe bari bagiye gufatwa n'iperereza bakajanwa gusambishwa bari abagabo batatu kugira ngo bakingire n'ubundi vya bihangange mu butegetsi. Uwa mbere yafashwe akaba ari umurwizatunga w'umunyakenya Joseph Mboya Nyamuti, yatanguje sosiyete yo gukora imiti mu Burundi yitwa Pona Pharmaceuticals. Inyuma yiwe hafashwe kandi umurwizatunga wo mu Burundi Prosper Hakizimana batazira Gisiga. Uyu we Gisiga yari yaratahutse Burundi ku igenekerezo ya 22 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2021 avuye mu gihugu c'u Buganda. Nyuma yaho arahava arafatwa ajanwa mu iperereza. Twigeze tumenya neza ko ariyo gusa amakuru amwe akavuga ko yapfunzwe iminsi 2 aca ahabwa uruhushya rwo kuza aritaba gusamba agatahiwe. Uwa gatatu yari yafashwe kandi yafashwe mu gatondo akaba ari Emmanuel Manirakiza, yarajejwe ibibazo vy'umutekano mu buserukizi bw'u Burundi i Kampala mu Buganda. Uyu nawe nyene yari yaje mu gihugu c'u Burundi ku igenekerezo ya 22 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2021 nkuje mu karuhuko. Amakuru yavaga mu iperereza akavuga ko Emmanuel Manirakiza yahawe uruhushya rwo kurara iwe akaza aragaruka gusambishwa yidegembya. Turetse ko ipete afise ari CPP, Komiseri de Police Principale, rikaba ringana na General Major mu gisirikare c'u Burundi. Baba kandi hariho n'abandi bariko barabazwa ku bijanye n'iyi dosiye. Nyuma yaho ibihugu vy'Abura ndetse n'ivyo ku mugabane wa Amerika vyinjiriye muri iyi dosiye. Ni mu gihe kandi nkuko natanguye mbibabwira, abafashwe harimwo Emmanuel, harimwo uwo bita Mboya Nyamutwe, Joseph Mboya Nyamutwe yari yatanguje sosiyete yo gukora imiti mu Burundi yitwa Pona Pharmaceuticals ndetse n'undi mu rwizatunga batazira Gisiga. Benshi rero ifatwa ry'aba bagabo bahise bibaza ico abagabo bose ko ari batatu bo bahuriyeko. Umunyakenya Joseph Mboya Nyamuti n'umurundi Prosper Hakizimana batazira Gisiga, uyu niho bari basangisha gushinga sosiyete ikora imiti Pona Pharmaceuticals ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 bararekuriwe kurangura ibikenewe mu gukora imiti, harimo n'ivyo bishobora gukoreshwa mu gukora ibiyayuramutwe. Ivyo kubirangura birasanzwe iyo bije ku rugero rusanzwe rwemewe ku masosiyete akora imiti. Gusa Prosper Hakizimana batazira Gisiga ni umurwizatunga akomeye cyane, yegereye abategetsi bo hejuru mu ntwaro ya CNDD FDD, mbere akaba yanafatwa kandi nk'uwo bakorera umuhisi Perezida Nkurunziza mu bisata bimwe bimwe. Sosiyete Pona Pharmaceuticals yuguruye icese na Perezida Nkurunziza ku igenekerezo ya 26 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2019. Bikaboneka ko iyi sosiyete naho yigenga yarishigikiwe bikomeye n'abo hejuru. Tugarutse ku murwizatunga batazira Gisiga, uyu niwe yigeze gutsinda isoko ry'amakaye ya Peak Fair
yigeze kuvugwa cyane igihe havuga ubunyonyezi bwoba bwarabaye mu mafaranga ubutegetsi bwa Uganda bwasubije Burundi. Amafaranga yarajanye n'ingurane y'umuriyoni w'amadolari ubutegetsi bwa Perezida Bagaza bwaranguranye Ubuganda mu ntambara. Mukibuka ko ayo mahera ubutegetsi bwa Nkurunziza bwo bwavuze ko azogaruka yahinduwe amakaye ya Peak Fair yo gutanga mu mashuri mato mato. Abamuzi mu Buganda bakavuga ko Prosper Hakizimana batazira gisiga yoba agenda mu modoka ifise imarati y'abaserukira ibihugu vyabo muri Tanzania. Bikaboneka ko iyo modoka bifatwa nk'iyo mu buserukizi bw'u Burundi muri Tanzania, kandi atari ivyo ngo vyoba bikorwa kugira ngo gisiga ashobore kujabuka imbi batabanje gusakwa. Mu majambo make, gisiga ngo si umurwizatunga asanzwe, ahubwo ni ukuboko k'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. General Emmanuel Manirakiza nawe naho atari muri uwo murwi w'abarwizatunga ni umugenzi mfapfe wa gisiga. Ngo ntawuzi impamvu batahiye rimwe mu Burundi ku igenekerezo ya 22 Ntwarante, hanyuma bose bagatumwa ko gusambishwa mu iperereza. Kandi ngo ntawuzi ko Emmanuel Atoba ari we yahawe igikorwa cyo gutuma gisiga agaruka mu gihugu kugira ngo ace afatwa, mu gihe abategetsi b'u Burundi bari bamaze kumenya ko amakungu ariko arakurikirana ivyo akora, kandi leta ikaba ikeneye kuraba uwo itakivyurwo rudandazwa rw'ibiyayuramutwe. Ngo ntawuzi kandi ko General Emmanuel Manirakiza yoba nawe yaraguye mu vyo atazi. Societe Pona Pharmaceuticals ni societe yatangujwe na Joseph Mbaya Nyamute afatiganije na Prosper Hakizimana batazira gisiga. Iyi rero akaba ariyo yariko irikekwa n'amakungu ko yoba yarakoreshejwe muri urwo rudandazwa rw'ibiyayuramutwe. Aha ariko tukabamenyesha ko Joseph Mbaya Nyamute na Prosper Hakizimana batazira gisiga nabo bahavuye bacanamwo. Gisiga aregura Pona Pharmaceuticals, nawe Joseph Mbaya Nyamute atangura iyindi societe. Ibi nta vyemezo dufise ko Pona Pharmaceuticals yakoze urwo rudandaza. Gusa nk'uko tugiye kubibageza ko hari vyinshi ivyagiye biravuga ko hari zimwe muri produit canke se mu bikoreshwa mu gukora imiti bifatwa nk'ibiyayuramutwe drogue, ariko bishobora no gukoreshwa mu bwoko bw'ibiyayuramutwe bikomeye bikoreshwa cyane n'imirwi y'iterabwoba. Izo produit ziba zicunzwe cyane rwose mu isi, ku buryo usanga ari ibihugu canke inzego zikomeye z'igihugu zitanga uruhushya rwo kuzirangura. Hari kandi n'urugero rwemewe ku gihugu cose baravye abanyagihugu bacu uko bangana, hakaba n'urugero rwemewe ku masosiyete akora imiti. Iyo urwo rugero rurenze rero igihugu kiraheza kigasigura ico gikoza izo produit. Naho rero havuye ko wari umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yabarandikiye ngo asigure ico izo produit zikora, nawe akinumira inshuro nyinshi kugeza naho ikibazo gitandukira urugero rukomeye mu migenderanire y'u Burundi ndetse n'amakungu. Ibi vyo noneho tugiye kubageza ko bikaba bigizwe ahanini n'intahe y'umukozi yakoreyeho Pona Pharmaceuticals. Ibiri muri iyo ntahe vyaremejwe n'abandi bakozi batatu bakorera urwo ruganda, ariko bose bashimye ko amazina yabo ataje habona kumvo z'umutekano wabo. Muri aka kandi tugiye kuza gukoresha izina Pona mu kuvuga urwo ruganda. Kwigenekerezo ya 26 Munyonyo umwaka wa 2019, Perezida Pierre Nkurunziza niwe yuguruye icese uruganda rushasha rwo gukora imiti Pona Pharmaceuticals. Abandi bategetsi bakomeye babonetse muri ivyo birori akaba yari umushikiranganji w'amagara y'abantu Dr Tade Ndikumana be n'icegera c'userukira Kenya mu Burundi. Ico gihe urwo ruganda rwavugwa nk'uruzanye ubuhinga bushasha kandi bukomeye butari bumenyerewe mu Burundi. Ubundi Pona yatangujwe n'umunyakenya nk'uko nabigarutse ko yitwa Joseph Mbaya Nyamute. Yaje mu Burundi azananye n'abahinga mu vyo gukora imiti. Yarahaye akazi abarundi barenga 60. Muri Kenya, Engineer Joseph Mbaya Nyamute akaba azwi nk'umurwizatunga akongera akaba umunyapolitike. Uyu rero akiza mu Burundi kugira bimworohere gutanguza uruganda rwa Pona, Joseph Mbaya Nyamute yararondeye umurundi bakorana, niko gutombora nabi avanga umutahe n'umurwizatunga wo mu Burundi Prosper Hakizimana batazira gisiga. Umunyakenya ngo yabarasizemwo rero umutahe wa 99%, gisiga ashiramwo 1%. Gisiga akaba azwi nk'umwe mu barwizatunga begereye cyane ibihangange vya CNDD-FDD, kandi akaba asanzwe mbere hari ibidandazwa bimwe bimwe ari we wenyine arekuriwe kuvyinjiza mu gihugu. Mu buryo butumvikana rero uwo mudandaza afise nkuko nabigarutse ko ya modoka agenderamwo ifise imarati z'abaserukira ibihugu vyabo muri Tanzania ikamufasha kujabuka imbibe z'u Burundi, Tanzania na Uganda adasatswe.
bamaze rero guheza kubakwa inyubakwa za Pona niho batangura kurondera abakozi ico bita recruitment. Aho niho kandi Gisiga yatangura guteza ibibazo. Mu gihe Joseph yashaka kuzana abakozi babishoboye boteza imbere Pona, Gisiga we yashira imbere kuzana abantu biwe ataravye ubushobozi bwabo. Joseph yaramusiguriye kenshi ati ishirahamwe rikora kandi rikadandaza imiti ntawe rihuriye n'amashirahamwe ku rundi rudandaza, rutegerezwa kurondera abakozi babifitiye ubumenyi. Gisiga nibwo yarahiye kuvyumva. Niwe rero Joseph yatebaha akamuhebera amubwira ati kora ivyo ugomba vyose, ariko hari ibisata bibiri udakorako, harimo igisata cyo gukora imiti production ndetse n'igisata cyo kumenyekanisha imiti no kurondera abakiriya marketing. Gisiga nawe aramurahira ati urahumba hose ndajayo. Inyinyurana rya mbere rero hagati ya Yozefu na Gisiga ryabereye mu iganwa ry'uburongoye igisata ca marketing. Gisiga we yarategetse iganwa ry'umwigeme bari bacuditse kurongora ico gisata. Umwigeme yoba yaravuye kwiga ibijanye n'ibidukikije mu gihugu c'Ubuganda. Joseph yaragerageje kwerekana ko ryoba ari ikosa rikomeye gushira muri ico gisata umuntu atana kimwe azi kubijanye n'imiti kandi atagira uburambe na buke mu vyo kudandaza imiti. Gisiga niho yamwishiye ko ataco bafise baharira kuvyerekeye uwo mwigeme. Joseph yaramize ishavu aremerana iyo ngingo y'agahotoro, nta kundi yari bugire. Uyu mwigeme bamaze kumuha abo akoresha bizi ivy'ubuvuzi n'ivy'imiti vyaramutaye kuba amazi kumvikana nabo kugeza naho 2 kuri 3 batabakomoka. Ubundi caje kuvyunyura noneho wa mwigeme aho gutanga raporo ku muyobozi w'uruganda Joseph Mboya Nyamute yayitanga kwa Gisiga. Bishitse akaba umukozi atumvikana na wa mwigeme, bisigura ko atumvikana na Gisiga. Ivyakurikira kwaba itegeko ryo kwirukana umukozi rivuye kwa Gisiga. Joseph akama yagaragaje kwamama bikanka. Uruganda rero rwahavuye rutangura gukora, mbere barahingura imiti y'ubwoko 13. Aha niho haduka inyinyurana rigira kabiri. Gisiga we yategetse ko imiti yose ikorerwa muri Pona izodandazwa ku yandi mafarumasi iciye muri farumasi yo kwa Gisiga yitwa Show Pharma. Gisiga yarasanzwe afise farumasi yo kuranguza, Pharmacie de Grosse ikiri nka shasha yitwa Show Pharma iri kwibarabara Avenue de la Révolution mu gisagara ca Bujumbura. Aha niho Gisiga yategetse rero ko imiti yose ya Pona ica muri Show Pharma yiwe akaba ariho abandi badandaza b'imiti baza kurangura, gutyo abayihaye indi monopole mu rudandazwa mu Burundi. Ni ukuvuga ko abashaka kurangura imiti ya Pona batashobora kuvugana na Pona, ahubwo bari gutegerezwa guca muri farumasi ya Gisiga Show Pharma. Ico kintu carababaje cyane umunyakenya Joseph Mboya Nyamute, kuko naho vyakabonetse ko kwisi ko uruganda rw'imiti rukora farumasi imwe gusa. Ingaruka yavyo nuko imiti turashobora guca inazimba ntihurumbirwe kubera ya mafarumasi ishobora kuyiduza igiciro uko yishakiye. Ikindi ingaruka kandi nuko imiti ishobora gutangurwa cyane kubera nk'iyo farumasi ya Gisiga yari ikiri nshasha. Ukutumvikana rero kwa Gisiga na Joseph kwagumye kongerekana kuvuye ku bintu vyinshi nkuko bivugwa namwe mu bakozi ba Pona. Gisiga yarahayoboza abakozi b'umurengera, abatari bake bakirwa bicaye narirya wasanga atabumenyi bifitiye. Abo bose rero bakazanwa ku nguvu Joseph atagishijwe inama. Haraguzwe imiduga y'umurengera ku buryo Pona yari ifise imiduga 23, myinshi muri yo inywa ibitoro ataco yinjiza. Byaranagezaho Gisiga ategeka kurangura imiti yo hanze ifise igiciro c'imiliyoni 350 abanje kumvisha Joseph ko iyo miti igurwa, ariko nka yose igira iborere muri stoke. Mu nyuma vyarayangaye, umunyakenya Joseph Mboya Nyamute akabona ko ari we ariko arabeshaho Pona ku mufuko wiwe, mu gihe Gisiga we yari yarahagaritse gutanga amafaranga yo kubeshaho uruganda. Inshuro nyinshi rero Joseph yarasavye ikurwa rya wa mwigeme ajejwe marketing, kuko yabona ko Pona ataho yogera iri mu minwe y'umuntu atazi imiti kandi atazi no kurondera amasoko. Ico Joseph atarazi nuko intumbero nyamukuru ya Gisiga kwari ukubona Joseph atayakomoka, maze Pona ikigukira Gisiga wenyene. Ivyo rero ntivyatevye, Mboya Nyamute yaratanze imihoho muri Kigara mu mwaka w'2020. Reka kandi tugaruke ku kungene umugambi wo gufungisha Joseph Mboya Nyamute wafashwe. Nyine gushinga Pona amaze gutanga imihoho, Gisiga yararyohewe kuko yarashikiriye uruganda wenyene. Joseph yarasavye gusubizwa umutahe yasizemwo, baramuharurira agaciro ka Pona babanje gukorera agaciro ibintu vyose. Hamwe asanga atani ca kane cayo yashizemwo asigaye, ariko bagira ati ni mumpe nayo nigire.
ayo mafaranga rero yiwe nayo ntiyayahawe. Umugambi wa Joseph Mboya Nyamute kwari ugushinga urundi ruganda ataco rupfana na Pona, mbere yari yaruhejeje kurwubaka i Gitega no mu Ngagara. Ikibazo ca mbere cadutse muri Pona naho cabaye ico kuronka produit zimwe zimwe zikenerwa mu gukora imiti, ico bita matière première. Iyo ngorane irumvikana kuko ivyo ni Joseph yarazi yabikura. Kumva Joseph agira atanguze rero urundi ruganda vyatumye Gisiga agira ubwoba ko Joseph ashobora gutwara babahinga b'Abanyakenya basanzwe bakora muri Pona. Gisiga yaragerageje gucanishamwe Abanyakenya, bamwe abaha imishahara minini abandi abaha mitoya kugira ntibasubire kumvikana. Mu nyuma Gisiga kandi yoba yatandukiriye intambwe ya gatatu, gupfungisha Joseph Mboya Nyamute mu ntumbero yo kumwirukanisha mu gihugu. Hagati y'igenekerezo 15 ndetse n'igenekerezo 18 Ntwarante umwaka wa 2021 Joseph Mboya Nyamute yafatwa n'iperereza ry'u Burundi, araheza yagirizwa kudandaza ibiyayuramutwe. Amakuru dukura mu iperereza akavuga ko Joseph Mboya Nyamute yisiguye yerekana ko kudandaza ibiva muri Pona vyose vyari mu minwe ya Gisiga. Ni mu gihe kandi mu ndwi imbere yaho Gisiga nawe yagarutse mu gihugu ataco yinona, kuko kugenekerezo ya 24 Ntwarante uwo mwaka nawe yaje acarafatwa n'iperereza nyene. Amakuru ya nyuma akemeza ko Prosper Hakizimana batazira Gisiga nawe yafashwe agapfungirwa mu iperereza. Ikibazo nyamukuru bano bose bategezwa kwishura ko na amaherezo y'ibiro bitari bike vya produit yitwa ephedrine, duce duke twarakoreshejwe mu gukora umuti bita Ponakofu, ariko ibiro vyinshi cyane vyarabuze irengero. Nayo tuzacabonekera aba ivy'ibiyayuramutwe cari casabiye ko umushikiranganje Stade Ndikumana gusigura ico vyaje gukora mu Burundi, kuko ariwe yabitangira uruhusha umushikiranganje nawe aca ariyumya. Mu kindi gice turaza kugaruka ko turaza kubabwira ivyo abakozi ba Pona Pharmaceuticals bazi kubijanye niyo produit yitwa ephedrine be n'imigenderanire ya Pona namwe mu bihangange vya CNDD FDD. Aha rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone aho uri hose kugira ngo uje uri mu bambere bashikirwa n'ivyo tuba turiko turabashikiriza. Yoba amakuru abari karavugwa mu bisata vyinshi bitandukanye harimo agateka kazi na muntu, imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bisata vyinshi biba biriko biravugwamwo vyinshi bitandukanye hirya no hino mw'isi. Numuza TV rero Imana iba hezagire.